Mw'ishirahamwe mu vyo rigwanya gishize kugwanya uteganya kimwe muntu mu mfunyo y'igifaransa ALUCOTO riramutse riha ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru ku vyo yari ribonye ku umusirikare w'igihugu cy'u Burundi ari ku ipete rya Major Nshimirimana Audace SS 1380 matrikire yiwe asanzwe ariko akwikirana ivyigwa bya formation muri sikamu aho uwo musirikare Major Nshimirimana Audace yagiye n'inkoho ku iparisera basanzwe bapfa n'umufasoni yitwa ku izina rya Kasikiba Mariamu aho ni muri commune Mutimbuzi intara commune Mutimbuzi nta Bujumbura tere 14 ku gacimbiri ka bitabusinde yitwaje mu officier mu gisirikare cy'u Burundi kandi atamapuro ndangatonga afise. Gitutangaza rero muri ivyo ni kimwe mu byo tumaze imisi ayisho turagira abona muri umwaka tuko turarangiza w'2024 twarabonye ingendo nk'izo aho mu nzego nkuru baza bakifatira amatongo y'abantu bantaho nikora impfuvyi n'abapfakazi bakayabanyaga ku nguvu atabutungane bubaye. Turabona yuko umusirikare Major Nshimirimana Audace aho yarashe insoro zitatu kuri iryo tongo aje twibaza mbeya nk'umusirikare wo mu ofisi azi yuko mu Burundi hari utungane ivy'amatongo ni civile vyeke amatongo ni civile yukeneye kubona itongo ntiwitwaza kuri general ntiwitwaza kuri major izo babimenye twumvye muri ALUCOTO mw'ishirahamwe rigwanya uteganya kimwe muntu tugira ico tubivuze ko nyimba twemera ko turi muri leta do droit leta igengwa n'amategeko ingendo mbi y'abantu bitwaza inguvu bakitwaza n'ibigwanisho vy'abenegihugu kuko bijye igwanisho bigugwa amakori n'amatagisi y'abenegihugu y'abarundi iyo ngende ihagarare bashira imbere ubutungane ufise amatati y'itongo ubwa mbere witura abatware bagahanura vyasugenda mu bahuza bagahanura vyasaho bakaja mu butungane bamenye procédure administrative et procédure judiciaire cyo mu butungane basanze ye ari mukuri atunganizwe. Hari umufasoni yitwa Tonurujane mu Rubirizi mwese twase kuri tele afite itongo aha mu Rubirizi acte de afise na titre y'ukuri acte de notoriété iryo tongo arahaca haza kagwi kabandi aho gogo kabandi rero twave tumenya amashe tongo muje ndakivuga kuko muri akarorero kare kabaye kaci abo bantu batatu bitwa bajatene bitira itongo sibo ni hari umugwi namenye babiri ibayifukame mu nda haci imyaka tugeze imyaka wa gatatu Nyesho umukuru w'igihugu mu kiganiro yagiye mu Kirundo nyamufakazi Tonurujane aramwitura nyesho umukuru atarategeka karengano ndashima nyesho umukuru w'igihugu biciye ku muyobozi w'ishikamazo z'umukuru w'igihugu yaciyandigira ikete ingingo mushanje butungane ako procureur na republique mushizo amanze za republique yuko umuntu atunganirizwa gushika umunsi natunganirizwa procureur general wa republique arashinze commission mu kwezi kwa 10 kwa 11 iyo commission kwega amaguru avyabona byose byaraje bya Tonurujane bose nabagiriza abo bantu ko bategeza bahaba n'ibiteye ubujyango gushikisa byo kuri yeco mukuru yakora je cyo gishima rero ukabonetse ku mugaragaro ni nko harasa abantu hari amategeko ahantu mu amategeko y'igihugu tubibone twese naba abantu babona ko badakogwa ko baba officier bamenye ko hari kizira ari civile nico kimera abandi bene igihugu bose gusa ico twemera dusavye nco mukuru w'igihugu iri mu tungane n'akamaramaza kabisa nje ndatangarore muri ALUCOTO twaramenye mu ntara Gitega teje Gitega sentare nkuru ntiko ntara Gitega yafashe umugabo umuntu yakoze viole ku mwana myaka 10 yiga mishuri ya kane bacora muri ku bacora mweza bacamurikura umunsi nyene muri ALUCOTO twe twaratakambye twandika umushikanganje butungane twandikira umushikiriza amanza de la Republique procureur de la Republique turakopie cyo mugogo ndashima twace turarondera utwara by'ubutu
ivyo gutunganya muri nkuru ngo bita cabinet juridique by'umukuru w'igihugu twaravuganye turanda umukuru w'umugwi uje agataka musendaje urero turashiye wa mugabo yakora bya Furambe baramusuje mu gasho urafunzwe utuvugana yarapfunzwe yarafunzwe yaramaze gufungwa urubanza rugeze muri kuru dapere ya Gitega uri kurabandanya neza atiko turaraba rero umva imagine gusubiza umuntu mu mpimba mu munyororo mu mvuta kuri Furambe bamurekuye mugabo ikibana mazari bacamanza ubari the games umva takamara maza mwebwe byukuri ndebeze ubutumwa ariko bwaye kuko atabutungane ntagateka zina mu kabaho atabutungane nta terambere ribaho zamuresho turashigiye ko rero hacaba turashigiye ko ama commission yigenga akurikirana ivyo gutungane bukora kugira ngo batanga kwa bloquer commission zigenga kugira umuntu apfungwe umuprokere w'intara wese meme OPG iyo zina ribanze rigende hari amyo dose bayirungikeyo bashaka na baprokere bayo umupeja y'prokere muko apfunga umuntu opeja cyeje muri commission muri direction pénitentiaire bayige barakumaka upfunga kugira nitugume dushira mu mubohero by'akajagari bihagarare twatuye mu Burundi busata y'akazi na muntu n'ubutungane bubereye nyimbugo gukuru g'ubutungane basanze umujiji mu camanza yafashe ikintu cy'umuntu akakiguza agihana kataribyo yacirwa ngo ndagonde hacyasho procedure n'amateka acamuhana acava mu kazi acakuba basanze procureur yafunguye umuntu musa habwo gwego acavutwa mu gutungana umujiji afutwe barosubira none rero turasabye gutungane kuri bose mwaka wa 2025 ntusure ku mwaka twabonye uyu dusabye ubutungane bwigenga agatakaza mu kuguruye hamato tuduce rutera imbere